Inshuti banywanyi b'ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda cyane. Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Nshyimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Sena ya Kenya yatoye kukuvanaho Vice President Rigathi Gachagua imaze kumuhamya ibyaha 5 kuri 11 yarakurikiranweho. Ishyirahamwe ry'abarokotse n'ababuriye ababo mu bwicanyi bwabaye mu Burundi mu 72 bishimiye ko Uburundi bwasabye Loni kwemeza ko habaye jenoside yakorewe abahutu. Hari abatabibona gutyo. Inkuru irambuye ni mukanya. Mu Burundi abagore bacuruza ibyo barangura muri Tanzania baravuga ko akazi kabo gacumbagira kubera ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro. Amashiringi nyene kubera amaze kuduga hariho n'ibidandaza bimwe umuntu ashobora guca hagarika nk'indagara zirazimbye cyane si benshi bakizidandaza. Uruja n'uruza rw'abantu rero baja kurangura hakurya ubusa n'ubwagabanutse bivanye n'uko nta mashiringi yaduze. Umwe mu bategarugori bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka wo mu ntara Cankuzo muri komine Mishiha muramwumva kimwe n'abandi mu kiganiro cy'abari n'abategarugori. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Uhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Sena ya Kenya yatoye kukuvanaho Vice President Rigathi Gachagua imaze kumuhamya ibyaha 5 kuri 11 yarakurikiranweho. Ibyo byabaye mu gihe Gachagua yari mu bitaro aho yajyamwe kuri uyu wa kane avuga ko ababara mu gituza bikaba byaratumye ataza kwisobanura muri Sena. Mu cyumweru gishize inteko nshinga amategeko ya Kenya yatoye isaba ko Gachagua akorwa ku butegetsi. Abasenateri 54 kuri 67 batoye ko Gachagua akorwa ku butegetsi ku kirego cya mbere cyo kubahuka ku buryo bukabije itegeko nshinga. Abatoye bakaba barenga ubwiganze bwa 2/3 bisabwa n'amategeko. Rigathi Gachagua niwe ubaye umutegetsi mukuru wa mbere muri Kenya wo ku rwego rwa president cyangwa se Vice President ukuwe ku butegetsi. Ibiro ntaramakuru Reuters biravuga ko Gachagua yatanze ibirego byinshi byo gutambamira umugambi wo kumuvana ku butegetsi. Umucamanza mukuru yashyizeho abacamanza 3 bo kubisuzuma. Ku yandi makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Thomas Kamirinde na Fidel Nyongabo. Duhere ku ntambara mu burasirazuba bwo hagati. Ejo kuwa kane indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziguruka zitavuga zo mu bwoko bwa B2 zarashe ibirindiro by'abahuti bitabye mu butaka kure cyane ikuzimu muri Yemen. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Lloyd Austin avuga ko ubu ari uburyo butarabaho bwo kwerekana ubushobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kurasa ibirindiro by'abanzi bayo bibwira ko badashobora kugeraho uko byaba bitabye ikuzimu kose nuko byaba byubatse kose. Kuva Hamas iteye Isirayeli, abahuti bifatanyije nayo bihatira kurasa amato y'ibicuruzwa anyura mu muhora wa Suez. Bamaze kwangiza arenga 80. Hagati aho Isirayeli yaraye yivuganye umugaba mukuru w'ingabo za Hamas muri Gaza muri Palestina Yahya Sinwar. Fidel Nyongabo aratubwira uko byagenze. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko inteko zacu zishe Yahya Sinwar, kivuga ko ari we ari ku isonga ry'abateguye ibitero mu Hamas wakoze kuri Israel mu mwaka urangiye w'2023. Ivyo bitero nivyo vyatumye ingwano hagati ya Israel n'uwo mugwi yaduka. Sinwar yaje ubwa mbere ku rutonde rw'abantu Israel yarondera cyane kuva ingwano hagati yayo n'umugwi Hamas itanguye haheze umwaka. Umugwi Hamas ntiwemeje buno nyene urupfu rwa Yahya Sinwar. Igisirikare cya Israel cemeje urupfu rwa Yahya Sinwar inyuma y'uko gikoze ibipimo vya ADN n'ibindi bipimo ku mubiri wiwe. Yari mu bagwanyi 3 bishwe ku munsi wa gatatu mu bikorwa vya gisirikare Israel yakoze mu ntara ya Gaza. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Israel Katz yavuze ko ishwa rya Yahya Sinwar ari gikorwa gihambaye cyane ku gisirikare cy'igihugu ciwe. Yatangaje ko bishobora kuba karyo ko kurekura bidatevye abagizwe imbohe. Perezida wa Amerika Joe Biden yaraciriwe ku mayange ku bijanye n'urupfu rwa Yahya Sinwar. Abategetsi ba Amerika baravuganye n'abategetsi ba Israel mu gitondo cose cejo ku munsi wa kane, nk'uko umwe mu bategetsi bakomeye ba leta ya Amerika yabitangaje. Israel yibaza ko Sinwar yari yinyegeje mu mayira yo mu kuzimu mu ntara ya Gaza. Bamwe mu bitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko yakoresha abanya Israel umugwi Hamas wagize imbohe
kugira bamukingira barondera kumugandagura. Sinwar yagenywe kuba umuyobozi mukuru w'umugwi Hamas inyuma y'uko Israel yishe uwo yasubiriye Ismail Haniyeh ku mugwa mukuru wa Iran Tehran mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Perezida Joe Biden yamenye urupfu rwa Yahya Sinwar ari mu ndege yerekeza mu Budage. Yahise asohora itangazo ati uyu ni umunsi utagira ukusa kuri Isirayeli, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'isi yose. Nk'umukuru w'umutwe w'iterabwoba wa Hamas, Sinwar yari afite mu biganza bye amaraso y'abantu ibihumbi n'ibihumbi b'Abanya-Isirayeli, Abanyapalestina, Abanyamerika n'abaturage b'ibindi bihugu birenga 30. Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeraho ko noneho igihe kigeze cyo kumvikana hagati ya Palestina na Isirayeli kuri ejo habo hazaza. Ati Yahya Sinwar yari intambamye yabyo. Yizeye kandi ko bigiye kurangiza n'ikibazo cy'imbohe Hamas yatwaye bunyago mu gitero cyayo muri Isirayeli mu kwezi kwa 10 gushize. Ijwi rya Amerika, intambara si mu burasirazuba bwo hagati gusa, ni no muri Ukraine. President Volodymyr Zelensky yemeza ko Uburusiya bwitegura kohereza ku rugamba abasirikare ibihumbi 10 ba Koreya ya ruguru, bamwe ndetse barangije kugera ku butaka bwa Ukraine. Kuri we ni intambwe ya mbere y'Uburusiya yo guteza intambara y'isi yose. Yabibwiye abanyamakuru ejo kuwa kane i Buruseli mu Bubiligi, aho abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bamwakiriye mu nama yabo. Zelensky yari asanzwe avuga ko Koreya ya ruguru irimo itiza abasirikare bayo Uburusiya, ariko ni ubwa mbere atanze imibare yabo. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nabyo bivuga ko bikeka ko Koreya ya ruguru yoherereje Uburusiya abasirikare benshi, byibura bagera ku 12,000, ariko ngo bashobora kuba barenzeho. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Archdiocese Gatolika ya Los Angeles muri Leta ya California igiye kwishyura amadolari miliyoni 880 abahohotewe n'abapadiri bayo mu rwego mpuzabitsina. Bose hamwe ni abagore n'abagabo 1,353 bahohotewe kera bakiri abana. Musenyeri Jose Gomez, Archiepiskopi wa Los Angeles, mwisohoye avuga ko abasabye imbabazi abikuye ku mutima. Los Angeles nimwe muri Archdiocese Gatolika zikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bihe bitandukanye yishyuye abahohotewe batandukanye andi madolari miliyoni 740. Bityo rero imaze kubaha amadolari arenga miliyari 1 na miliyoni 600. Abapadiri bayikoreye barenga 300 barezwe ku mugaragaro mu butabera ibyaha byo guhohotera abana. Si ubwa mbere Kiliziya Gatolika yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikoreye ibibazo byo guhohotera abana, ndetse kubishyura byahombeje umutungo wa diyoseze zirenga 20 zirimo San Diego, Oakland na San Francisco zo muri California. Uhagarariye Uburundi ku muryango w'abibumbye yasabye ko ubwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'1972 bwemezwa nka jenoside yakorewe abahutu. Hari abashyigikiye ko ubwicanyi bwo muri 1972 bwitwa jenoside, hakaba n'abandi batabishyigikiye. Inkuru irambuye Desire Tungimana. Mu itangazo ryashizwe habona mu ndwi iheze n'ihuriro ry'abacitse ku icumu n'ababuza babo mu bwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'1972 bavuga ko banezerejwe no kumva ko uwuserukira Burundi mw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yasavye amakungu ko igihonyabwoko ryo kwemezwa n'amakungu. Ivyashikirijwe na ambasaderi Zephirin Maniratanga vyakiranywe umunezero mwinshi cyane n'abahurikiye muri iryo huriro, nk'uko biri mu itangazo ryashizwe ku mukono na Frederic Nshyimiyimana arirongoye. Nshyimiyimana avuga ko ari intambwe ikomeye kubona ivyemejwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka y'u Burundi ku itariki 21 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021 bija habona, mu gihe leta yari yasabwe gushiraho itegeko rivyemeza ikica amatwi. Iryo huriro rimenyesha kandi ko ryandikiye akatari gake Perezida Ndayishimiye rimusaba kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu kugira abimenyesha ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Iryo shyirahamwe risigura ko mu Burundi hari ibimenyetso kuko hagaragara ibinogo rusange vyatawemwo abagandaga 5,000 vyagaragajwe n'umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi CVR, ariko ko atigeze abishikiriza. Urongoye CVR Pierre Cravenda yicariye nawe nyene afatiye ku bushakashatsi bakoze mu gihugu cyose aremeza ko mu Burundi haba ihonyabwoko ry'abahutu hari mu nyigisho zerekana ahanini ukuntu ubwicanyi ndengakamere hamwe n'ihonyabwoko bitegurwa. Izo nyigisho zari
zari zigenewe abamenyesha makuru n'abakomiseri ba CV zabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega igenekezo rya 14 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021. Uno munsi tukididinganya turavuga ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi, tukavuga ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu mu Burundi mu gihugu cose. Ko bari mwishirahamwe ry'ababuza ababo mu 72 mu Burundi, ijambo ryashikirijwe na ambasaderi w'u Burundi mu nama y'akanama kaboni kajejwe agateka kazina muntu rije gukura agacerere kari kamaze imyaka 52. Abo basanga n'umunsi utazibagiranwa. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirizwa n'igihuriro ko atashize mu ngiro ivy'inama nshinga amateka na nkenguza amateka yari yemeje. Mu kiganiro kwa bamenyesha makuru n'abanyagihugu cabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru Intwari mu gisagara ca Bujumbura igenekezo rya 29 ukwezi kwa 12 mwaka wa 2021, Perezida Ndayishimiye yasiguye ko abarundi bose babuza ababo mu bihe bitandukanye igihugu caciyemwo ku buryo atawoja ngaho yagiriza abandi. Hari abacabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo 72 ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta kivuga hari hava ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu conguka iki none tuzoza turafata kamanyu mayi uburongozi buca buvuga ngo ko muzaha kamanyu reka oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihurongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira ico cegeranyo buce bwiga ingene bugikoze muguno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ca mugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere. Charles Mukasi yigeze kurongora umugambwe w'adasigana iprona mu kiganiro yahijwe rya Amerika kuri uno wa mbere aremeza ko abahutu bapfuye mu 72 ariko ko benshi muri bo bari bateguye ihonyabwoko ry'abatutsi. Nibyo nta uhakana ko abahutu bapfuye mu 72 kandi ntibari gutegerezwa gupfa n'iryo kosa Micombero yagize mugabo Micombero ntawo muhora leta yiwe ko yahagaritse ihonyabwoko. Ico tubanze tucumvikane ko Micombero yahagaritse rero umugambi wa ubu nibaza ko ivyo atawo bimuhora mugabo ko yagize repression extrajudiciaire kandi procureur general yari yasabye ko bamuronderera bafata abari mu mugambi wo gutegura ihonyabwoko mbere ya mariste yasohotse imbere yabyo. Iyo processus judiciaire yarapfuye baca baja mu byo kuza ruvuga bati n'abahutu bateye aho kuvuga ko ari ubu yateye baranushizeho Republique Populaire de Matyazo. Moshano Terence cegera c'urongo ishirahamwe Ase Genocide Cirimoso wewe aganira n'ijwi rya Amerika kuri uno wa mbere ati kwemeza ko haba ihonyabwoko ry'abahutu mu Burundi ni kinyoma. Kugira haboneke ukuri kuri bose avuga ko hakwiye kubaho umugwi wigenga utandukanye na severe yemeza ko uhengamye. Mu 1972 kwigendekerezo ya 29 ukwezi kwa 4 hagandaguwe abatutsi mbere gushika itariki 3 z'ukwezi kwa 5. Abahutu bapfuye mu nyuma. Oni nishireho umugwi mpuzamakungu wo gutohoza ukerekana neza abishwe n'ababishe. Ico kibazo c'ihonyabwoko kiracanishamwe abarundi kuko abahutu kugeza uno munsi bavuga ko bakorewe ihonyabwoko n'abatutsi, abatutsi nabo bakavuga ko aribo barikorewe n'abahutu. Itariki 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1948 niho ishirahamwe mpuzamakungu ONU yemeza amasezerano akinga kongera gahana ivyaha vy'ihonyabwoko, ivyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma abantu bitwaje intwaro bakomeje kwateza umutekano muke. Mu cyumweru kimwe hamaze kwicwa abantu 12 muri teritwari ya Nyiragongo no mu mujyi wa Goma. Irambuye Ali Darius Asanka. Amakuru aturuka mu bategetsi n'inzego z'umutekano mu mujyi wa Goma avuga ko abo bantu bishwe n'abantu bitwaje imbunda. Ubu bwicanyi bukomeje kwiyongera cyane mu nkambi z'impunzi zegereye uyu mujyi buhangayikishije impunzi zahunze imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshamba z'umutwe wa M23 muri teritware za Rucuru, Masisi na Nyiragongo. RY'AMERIKA, ijwi rya Amerika ryasanze mu nkambi ya Don Bosco iri muri teritware ya Nyiragongo, yavuze ko aherutse gukubitwa n'abantu bahetse imbunda no kwamburwa telefone mu cyumweru gishize. Umutekano muke busanzwe mu rugo mugi gutejeje ibibazo by'umutekano muke by'ubwicanyi by'ubujura bikomeje kuboneka hafi yacu mu baturanyi, ugasanga baje bisha abantu ndetse ahubwo bigatera n'ikibazo cy'ubwumvikane buke nangasi kutagirana
ubwumvikane bitewe n'urwikekwe, bamwe bagatekereza ngo wenda si hari aba bari kutwica kuko bo baturutse wenda hanze, ariko mu by'ukuri ibibazo by'umutekano muke mu rugo mugi bitejeje imbagarara ku bayobozi no ku baturage bose. Ubu bucengezi uyu avuga bwaje kwemezwa na Clementine Mukamana umaze amezi 2 ari umupfakazi. Yemeje ko ubwo bwicanyi akenshi bukorwa n'abantu batuye muri izo nkambi z'impunzi. Twamusanze mu nkambi y'Ubulengo, avuga ko umugabo yishwe n'abantu bahetse imbunda, akeka ko ari abarwanyi b'abazarendo barwana ku ruhande rwa leta. Uzi yuko namwe murabyumva yuko bano bakarandi forere na mbere hose banabagaho, twanabaga niwacu muri za Kibumba nayo no mu za Rucuro, ino abakarandi forere baje nijoro bakasahura ibintu, warebana nabi n'abandi ubuzima bukahasigara. Na niyo mpamvu na niyi minsi turimo natwe tubyumva hirya mu makaritiye, abajura baraza kwinjira mu nzu, bamwe bakajana ibintu n'abandi bagapfa. Abagize societe civile muri teritwari ya Nyiragongo icumbikiye hafi inkambi zose ziri mu ntara ya Kivu ya ruguru baramagana ubu bwicanyi, bavuga ko bumaze gufata indi ntera muri iyo teritwari no mu mujyi wa Goma. Mambo Kawaya uyihagarariye muri teritwari ya Nyiragongo arasaba ko umubare w'abashinzwe umutekano wakongerwa. Turemeza ko mu bice hafi byose byo muri Nyiragongo hari umutekano muke, ariko ikibazo kinini nuko umubare w'abashinzwe umutekano udahagije. Umuyobozi w'umujyi wa Goma Colonel Faustin Kapend Command yerekanye ku mugaragaro ku biro bye kuwa gatandatu gushize abantu bagera kuri 50 barimo n'abasirikare ba leta bashinjwa ubwicanyi, kugurisha ibiyobyabwenge mu nkambi, gushimuta abantu no kwimodoka bakoresheje imbunda mu buryo butemewe n'amategeko. Avugana n'itangazamakuru kuwa kabiri gushize, uyu mutegetsi yahumurije abatuye mu mujyi wa Goma. Turasaba ko abaturage batuye mu mujyi wa Goma no hafi yaho bashira icyizere ku bayobozi bashinzwe ikibazo cy'umutekano. Turabasezeye ko polisi n'ingabo za leta bikomeje gukora akazi nk'uko bisanzwe, kandi turi burangize burundu iki kibazo cy'umutekano muke. Bamwe mu bakurikirana ikibazo cya politiki n'umutekano w'akarere basanga umujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo ari hamwe habarizwa imbunda nyinshi ziri mu maboko y'abantu batabifitiye uburenganzira mu gihugu hose. Leta ivuga ko kuva mu kwezi kwa gatandatu abantu barenga 90 bamaze kwicwa n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ali Asanka Darius, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu kiganiro cy'abari n'abategarugori turajya mu Burundi mu ntara ya Cankuzo muri komine Mishiha. Abagore bacuruza ibyo barangura muri Tanzania baravuga ko akazi kabo gacumbagira kubera ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro. Thierry Vendayishimiye. Hano ni ku isoko nshasha ry'Ikirehe ryo muri komine Mishiha ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania. Kuri ino soko niho bamwe mu bakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto bacururiza ibyo barangurira mu gihugu ca Tanzania. Isoko ryacu ryaganiriye na bamwe mu bakenyezi bahadandariza ibitunguru, itomati, indagara hamwe n'irengarenga. Babwiye umukunzi w'Ijwi ry'Amerika ingene bahagaritse burundu kuja kurangurira muri Tanzania kubera imvo basigura. Dandazwa gwi Tanzania narigeze kurukora mugani ubu kubera amashiringi yazimbye twarabihebye. Naragenda nkazana uturengarenga cyangwa nkazana utudagara, uvunjishije amarundi ukagenda kurankuza amashiringi ucuhomba nayo wawe ntayukura. Amashiringi nyene kubera amaze kuduga hariho n'ibidandaza bimwe umuntu ashobora gucahagarika nk'indagara zirazimbye cyane si benshi bakizidandaza. Uruja n'uruza rw'abantu rero baja kurangura hakurya ubusa n'urwagabanutse bivanye nuko amashiringi yaduze. Ifaranga rikoreshwa mu gihugu ca Tanzania ari ryo shiringi rigugwa ifaranga ry'u Burundi rigwije ko inturo zibiri n'ayarenga. Janine Uwimana abona ko urudandazwa rwabo rwahagaze kubera ko ifaranga ry'u Burundi riri hasi cyane. Nk'ibihumbi 200 by'amashiringi ubwira tubironke dutanga ibihumbi 51 by'amarundi. Urumva nko mafaranga usanga ari menshi cyane. Tuzigejeje ino rero ni gake ko amafaranga n'u Burundi menga amafaranga asa n'atagaciro ino turiko turakora nta n'inyungu turonka. Usanga menga turiko turakorera nk'ubusa.
aba bakenyezi bavuga ko bafise ikibazo biharije bagereranije n'abandi bakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto, ni mu gihe biba ngombwa ko badandaza ibyo baranguriye hanze y'igihugu kuko ariho baba begereye. Isabelle Muhongaseko atanga akarorero nko ku bijanye n'urudandazwa rw'indagara. Indagara hariho abatanzaniya bazizanira tugaca tuzibarankura, nk'ubu iyo bazishikanye hano turashobora kuzitora ku kadobo 200 vy'amarundi, ariko tugiye kuzitora hakurya dusanga tumwe turatanga 28 vy'amarundi canke 30 n'ayandi. Umva tuca dusanga rero ataco tumwe turakorera ca dutegereza bazizanye. Izi Bujumbura n'ukuri ntizidushikira hano, ziri kure gose, nta nizibonekana hano, mbese zije naho zoza zizimvye gose, nibaza nta nizo twohangara. Benshi muri aba bakenyezi bavuga ko ahanini ari abarimyi, ariko ingorane ziri mu burimyi zituma batimbura nizo zabatumye bijukira uru rudandazwa ndengambibe. Ndereyimana Chantal ni umwe muri bo yavuganye n'umukunzi w'Ijwi ry'Amerika. Jewe cari catumye nijukira kuja mu rudandazwa nuko nabona yuko mfise umuryango kandi kuronka irasiyo y'umuryango bikangora, aca mvuga ati reka nje mw'isoko usanga ngenda ronka irasiyo y'abana. Uburimyi nabwo hari igihe urima utagira umwavu wo gukora ugaca usanga ntibigenze neza. Abashoboye kubandanya urudandazwa bibasaba ko barangurira ibidandazwa mu Burundi ku badandaza banini babizanye babikura muri Tanzania. Uyu mukenyezi avuga ko muri kino gihe ibiciro byo mu Burundi biduga vuba na vuba, bibasaba gukorana ubukerebutsi bwinshi. Ubuzima bwaduze mu bintu byose, kindi naco ubuzima buduze ni naho uca ubwenge cyane, ukariha cyane mu mutwe w'umunsi. Uko ikintu kiguze, nimba isabune yiguze 1000, ejo urashobora kugenda ugasanga ni 200, bisobanura yuko nta byo kwicara, usanga nyine uriko urakoresha inguvu. Aba bakenyezi basaba leta kugira ico ikoze kugira ngo agaciro k'ifaranga ry'u Burundi kisununure. Byasabwa nka leta irabice odufasha twebwe twirigwa hano kweri mudufashije, dufate nko amashiringi nk'ubu birashobora nka leta nayo ikaraba ko amafaranga y'u Burundi nyene yo yaduza nayo, kuko umuntu ikarahiga nk'itomati no zirashobora abarimyi bakazibura tugaca tujabuka muri Tanzania. Ishyirahamwe ry'abakenyezi bikorera ibyabo AFAB rivuga ko abakenyezi aribo bakora urudandazwa njabukambibe ku bwinshi bagereranije n'abagabo. Kuri iyo mvo uwurirongoye Fideli Bizigire yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko hari ibyo basaba leta. Nivyo abashinga ntahe barimo mu rudandazwa kandi bafise urudandazwa ruremereye rurimo amahera menshi. Mugabo mu Kirundi bavuga ngo isorosoro igwiriroye, kome abakenyezi ari benshi bagenda batanga make. Hari igihe usanga abakenyezi nka 50 bashikiriye mu mugwiza atunga umwe afise amahera menshi. Rero wote imbere umukenyezi kindi baza ko n'igihugu cotera imbere. Duca dusaba leta rero ko yoza irumviriza iyo turiko turayisaba ko botugabaniriza ibicanke biriya, twosaba yuko botwumviriza kuko natwe turafise ico duterera mu gihugu. Muri rusangi abakenyezi bakora urudandazwa ruto ndengambibe ahanini nababa mu ntara zihana urubibe n'ibihugu barukoreramwo. Ivyo navyo ni Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'u Rwanda. Igihe umutekano hagati y'ivyo bihugu n'u Burundi utifashe neza, abakenyezi bibagiraho ingaruka mbi. Urakoze Thierry Venda yishimiye mu nkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi. Muri Amerika, leta za Florida, Carolina ya ruguru na Georgia zikomeje guhangana n'ingaruka za serwakira Milton na Helena zahitanye abantu babarirwa mu majana. Bizagira izihe ngaruka ku matora ateganijwe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11? Idonido Diane Nininahazwe. Igihuhusi Helena caciye muri leta ya Carolina yo mu buraruko na Georgia mu mpera z'ukwicenda. Milton naco kibica biracika muri leta ya Florida mu ntango z'uku kwezi kwa 10. Izo leta uko ari zitatu ziracariko zirisanasana. Imwe mu mihana yo muri Florida iracari mu kizime, iyindi amatara yaragarutse. Hari amwe mu mabarabara akirimwo ibisigarira vy'ivyononywe n'ivyo bihuhusi bibiri. Agendera bumwe mu burere bwasinzikaye cane muri leta ya Florida mu ntango zino ndwi, President wa Amerika Joe Biden yasavye abanyagihugu gufatana mu nda mu bihe barimwo. Atari nk'abademokrate cyangwa abarepublikani, ariko nk'abanyamerika bakeneye ubufasha, kandi nk'abanyamerika bashobora kugufasha mu gihe nawe waba ukeneye ubufasha.
ivyigwa vyakozwe vyerekana ko mu bihe vy'ibiza muri Amerika abanyagihugu baha amajwi umugambwe runaka iyo ubutegetsi bukomoka ko bwihutiye kubagarukira ko inyuma y'ibiza bukayima uruhande rutihutiye kubafasha. Kamala Harris azoba ahagarariye abademokrate mu matora asigaje iminsi mike yemeza ko leta arimwo atakwitagize. Navuganye n'abategetsi ba za leta bo ku nzego z'ibanze b'abarepublikani n'abademokarate mbatuma kubabwira ko tuzaba turi kumwe namwe kuri buri ntambwe mu gihe murimo kwisuganya no gusana ibyangiritse. Donald Trump mu Republikane azohangana na Kamala Harris mu matora nawe mu misi ya vuba yakwirakwije ibihuha ku bufasha bwa leta avuga ko itariko irafasha ahagwiriye abarepublikane kandi ikoresha amafaranga yo gushigikira abanyagihugu mu gufasha bimukira baca mu nzira zinyuranye n'amategeko. Ku rundi ruhande ntacyo guverinoma yo ku rwego rw'igihugu irimo ikora mu byo isabwa gukora, cyane cyane mu gufasha abari muri Carolina ya ruguru. Yarabatereranye rwose, bari mu kababaro batakagombye kuba barimo. Ibihuhusi bizana na mw'ibahari ya Atlantique vyama biza imbere y'amezi make abanziriza amatora ya Amerika yamaba mu kwezi kwa 11. Haraheze imyaka myinshi abategetsi bama bashiraho imigambi yo gufasha abagirwa ko ingaruka n'ibiza mu migambi yabo yo kwitoza. Kuri ino ncuro ariko babwirizwa guhangana n'ikindi ikibazo c'ibihuha. Kim Wime wo mu kigo Nyamerika Bipartisan Policy Center cishinze gushira hamwe abademokrate n'abarepublikane abivuga abisigura muri ano majambo. Iki ni ikibazo gikomeye gikomeje kubangamira abashinzwe gutegura amatora muri ibi bihe bya nyuma za serwakira. Ubona hari abantu ku mbuga nkoranyambaga bandika ibintu bidafite ishingiro, nko kuvuga ngo hari abatazashobora gutora, ingaruka zaza serwakira ku matora, kandi ko amatora atazaba kubera izo mpamvu. Bityo rero turashishikariza abazatora gushakira amakuru ahantu hizewe. Muri make igitigiri c'abazokwitabira amatora gishobora kugabanuka kubera amwe mu mabarabara n'inyubakwa bitarasanurwa hamwe n'abantu bakiri ku barisanasana inyuma y'ibihuhusi bibiri Milton na Helena. Ingaruka z'ivyo bihuhusi zishobora kandi kuzobangamira abategekanya gutora biciye mu nyandiko hakuja ku biro vy'amatora.